Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye. Ubuntu bw'umwami Yesu bube muri mwebwe kandi bugwiriye. Nk'uko mumaze kubibona, tugeze ku munsi wa kabiri tugira twige icigwa c'indongozi co kwiga Bibiliya. Ni icigwa ca kabiri aho gifise aho kivuga ati inkomezi z'igishinga ntahe bwite. Aho cari gifise isomo ryo gufata ku mutwe twarisanga mu vyakozwe n'intumwa 4:20, aho havuga ngo kuko tweho tutashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Rero icigwa ca kabiri kivuga ngo gutangaza Yesu yazutse. Ariko imbere ya vyose reka tubanze twishire mu biganza vy'Uhoraho. Turagushimiye Data mwiza, Mana ugira neza, gitandara kizima, utwitwararika uko bukeye n'uko bwije, ntuhabwe icubahiro mutanga bugingo. Turakwinginze ngo ubane natwe, uze utwigishe iri jambo, udutahuze nivyo dusenga twizeye mu izina rya ducunga Yesu Kristo, amen. Nk'uko twamaze kubivuga, tugeze ku munsi wa kabiri, igenekerezo rya 6 mu Kakaro 2020. Umutwe w'icigwa uvuga ngo gutangaza Yesu yazutse. Ni kubera iki icigwa kivuga ngo gutangaza Yesu yazutse, hama icigwa cose kikavuga ngo inkomezi z'igishinga ntahe bwite? Reka turabe ido n'ido ivyo umwanditsi yashoboye kwandika, yashoboye kutwereka kugira ngo dutahure na cane kigire ubwako mu buzima bwacu bwa misi yose, na cane mu buzima bwa Rukristo. Aha turasoma hari kare cane kuwa mbere w'imisi ndwi, hama ba Mariya uko ari babiri bariko bihutira kuja ku mva ya Kristo. Ntabwo bari bajanyweyo no kugira ico bamubaza, mbega hoho wapfuye yari gushobora kubaha iki? Kuko umunsi wa nyuma bamuherukira, ikiziga ciwe cari cuzuye amaraso gusa kandi yajanjaguwe. Amasanamu yo ku musaraba niyo yatembera mu bwenge bwabo. Ubwo rero bariko bakora igikorwa cabo co kuja kumva kugira batwikire ikiziga ciwe. Ugucika intege kudasanzwe kwagendereye ubuzima bwabo kuvuye ku mwiza wo kwihebura kazoza ntako babona, kuko ubwako kabaha ivyizigiro bike cane. Mu majambo make ico bashatse kutwereka ni uburyo Mariya Magadalena na Mariya wundi, na Bibiliya irabavuga ko aribo bazindutse kare mu gitondo kumva kuwa mbere w'imisi ndwi. Ariko baragize ubwoba cane kuko biyumvira ko ata muntu w'umugabo bajanye canke yoba afise inkomezi abafasha gukuraho ikibuye kumva. Bamaze gushika kumva basanze ikibuye cahavuye, barinjira barabura ikiziga c'umwami Yesu. Baragira ubwoba cane, ivyizigiro biragenda. Ariko muri uwo mwanya bacabonekerwa n'umugabo yambaye impuzu zera. Kumbe yari umumarayika. Muri uwo mwanya yaragerageje kuyaga nabo, maze abo ba Mariya basubiza ivyizigiro muri bo. Mu gisoma gikurikira reka turabe uko bavyifashemo. Bashitse kumva batangweje no kuyisanga igaragara. Matayo avuga ivyabaye mwako gatondo kizuka akoresheje aya majambo. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano kuko yazutse, nk'uko yavuze ngo murabe aho umwami yararyamye. Ivyo tubisanga muri Matayo 28 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Niho ngaha batubwiye ko bamaze gushika kumva basanga ca kibuye cahavuye. Matayo arabivuga neza ivyabaye muri ako gatondo akoresheje amajambo twasomye. Umumarayika yarabonekeye abo bagore
arababwira inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Reka dusome turabe ibikurikira ingene bavyifashemo. Abo bagore baciye buzura umunezero, ibicu vy'umwiza w'umubabaro wabo uhinduka umuco w'izuba ryo mu mutwenzi w'izuka. Ijoro ryabo ry'umubabaro ryari rirangiye, umunezero wuzura mu maso habo, hama indirimbo z'umunezero zisubirira amarira y'ivyago. Ba Mariya bamaze kumva inkuru nziza yuko Yesu yazutse ari muzima, baciye bagira umunezero. Ahari amarira hahindutse umunezero. Ibicu vy'umwiza w'umubabaro wabo uhinduka umuco w'izuba ryo mu mutwenzi w'izuka. Ijoro ryabo ry'umubabaro ryari rirangiye, umunezero wuzura mu maso habo, hama indirimbo z'umunezero zisubirira amarira y'ivyago. Imana ishimwe cane. Rero ngaha baratwereka umunezero bagize kuko bari bamaze iminsi bagandaye, ariko uwo munsi baranezerewe. Reka dusome aho dusoma muri Mariko 16 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 11, haravuga neza indonido y'iyo nkuru ko vyagenze. Aha baratubaza ati niyahe yabaye inyishu ya Mariya aho aboneye ko Kristo yazutse mu bapfuye. Inyishu ya Mariya aha baratubaza niyahe yabaye inyishu ya Mariya aho aboneye ko Kristo yazutse mu bapfuye. Inyishu ya Mariya ni uko yagize umunezero amaze kumenya inkuru nziza ko Kristo yazutse. Ikindi yaciye agenda gutangaza inkuru nziza mu babanyi n'abigishwa ba Yesu, ababwira ko Yesu ari muzima. None ngaha turabaza ati none abo yabibwiye bashotse bavyemera canke ntibashotse bavyemera? Turabisoma ngaha. Inyuma yaho Mariya aboneye ko Kristo yazutse, yagiye yiruka gushikiriza iyo nkuru. Inkuru nziza niyo gukwiragiza hose. Aya majambo naho tutarayasoma neza yose, aratwereka ko ahuye n'icigwa cacu c'uwo munsi, gutangaza Yesu yazutse. Mariya amaze kumenya inkuru nziza yaciye azikwiragiza hose. None twebwe ico gishinga ntahe ca Mariya, twebwe ntitwohakura icigwa ko tumaze kumenya Yesu tukagira umunezero muri twebwe? Ntitwoshobora kuja kubibwira abandi kugira bamenye ko Yesu ariho? Turasoma. Ntiyari kuyigumizamo, Kristo ni muzima, imva yiwe iragaragara, kandi isi yose ikwiye kubimenya. Na cane cane dukwiye gutangaza inkuru nziza ko Kristo yatuzukiye kandi ari muzima, ariho kandi azokwama ariho ibihe vyose. Imana ihabwe icubahiro. Inyuma yo guhura na Kristo umwe yazutse mu buzima bwacu, natwe dutegerezwa kwiruka kugira tuvuge hose iyo nkuru, kuko inkuru nziza niyo gutangazwa. Twibuke amajambo Yesu yavuze ati muzoba ivyabona by'ibishingira intahe mu mahanga yose gushika ku mpera y'isi. Mbega ukuntu bitangaje aho Yesu yagiye avuga kenshi ivyari bigiye gushikira abigishwa biwe, abo yari yaratoranije akababwira ko agiye kwicwa hama azuke. Abo nyene vyarabananiye ko bizera igishinga ntahe ca Mariya. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Ivyo tubisanga muri Mariko 16 umurongo wa 11. None ngaha abigishwa bamaranye imyaka 3 n'igice bari kumwe na Yesu, bigira hamwe ivyerekeye ijambo ry'Imana, basangirira hamwe. None kubera iki bo batashotse bemera igishinga ntahe ca Mariya?
aha baravuga ngo rero nimba abigishwa ba Yesu batashotse bizera ubwo nyene bumvise iyo nkuru, natwe ntivyo dutangaza tubonye abafata umwanya munini kugira bizere ivyo tubigisha. Aha baravuga ati nimba abigishwa ba Yesu batashotse bizera igishinga ntahe ca Kristo, natwe ntivyo dutangaza tubonye abafata umwanya munini bafata umwanya munini kugira bizere ivyo tubigisha. Ivyo birashika mu kwigisha ugumizako, barigisha gushikaho batahura, niho na mpwemu yera akora. Ico bashatse kuvuga rero muri iki cigwa c'uyu munsi gutangaza Yesu, ni kubera iki Kristo aduhamagarira kuri iki gikorwa? Kubera tuzi ko ari inshingano ryacu. Kristo aradutumirira kumwamamaza hose. Kristo aradutumirira kuvuga ivyiza akora. Aradutumirira kuvuga ubwo yaje mw'isi n'icamuzanye, nuko yagiye mw'ijuru, nubwo agiye kugaruka gutora abamwizeye. Abo bamwizeye nibo bumvise ivyo babwiwe barizera, kandi abo bizeye batoranijwe kuraganwa ubugingo budashira. None nawe iki cigwa kiguhanura iki? Nshuti mukundwa, ndagusaba ndakwinginga ngo utahure iri jambo ico bashatse kutubwira, kandi dusaba mpwemu yera adushoboze, kuko ntaco twokwishoboza ubwacu. Rero umwami Imana abane namwe kandi abahe no gutahura, kugira ngo twese tuzomusanganire ku bicu. Nivyo dusenze twizeye mu izina rya ducunga Yesu Kristo, amen. Uragororoka Mana nziza, Mana ugira neza, wewe wabanye natwe kuva icigwa kigitangura, none tugisozesha amahoro. Ntuhabwe icubahiro gitandara kizima. Turakwingize ngo aya majambo twize, tukwingiye ngo uduhe kuyagendera, kandi uduhe mpwemu wawe yera ashobore kudutahuza, kugira ngo tuzobe mu bazogusanganira ku bicu. Nivyo dusenze twizeye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen. Ku bantu aribwo bwa mbere bakurikirana iyi shene, reka tubasabe mugire ngaho onye hari sabone canke subscribe, bivana n'ururimi mukoresha. Mugira aho hari agakengeri, kugira ngo muzoze murakurikirana n'ibindi vyigwa bikurikira.